n'intambara yo kwegera imbere kugira ngo badakorokera mu iganwa ry'icicaro ca kabiri championship birumvikana. Ekipe ya Chelsea uyu mugoroba irakina na ekipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham y'umugabo ariko aragwana nayo kugira ngo arabe ko yoyirokora witwa Roberto De Zerbi araza kubahanganye na McFarlane umusigire wa ekipe ya Chelsea uyu mugoroba. Adu hari ico twoja kuraba iyi match twiteze kuza kubona mu kidasanzwe. Yano bakora match ifise byisiguye cyane kuri ekipe ya Tottenham Hotspur kuko nimwe ama ekipe yagize saison mbi mu mwaka wa 2025-2026. Ekipe yagize abamenyereza benshi bagiye batandukanye kuva iriya ekipe navuga ngivuyemo uyu mugabo yaciye kwa ekipe ya Chelsea Mauricio Pochettino. Ubona ari we yari yarubatse ibintu byinshi muri iriya ekipe ya Tottenham, niho twamenye amazina menshi agiye atandukanye canke n'ubu bahari kene niba tubabona bari ba Christian Eriksen ba Eriksen bari baciye mu badere ari bose ari baciye mu minwe y'uya mugabo. Ariko urabona ko inyuma yaho yari ekipe yabaye muri projet zo kudatahukana ibikombe habe vya Premier League canke ibindi bigiye bitandukanye. Ni ekipe rero kugeza amakanya bagiye guhura na ekipe ya Chelsea. Ekipe nayo yagize sezo buri mwaka ubona yagiye ku isoko ikagura abakinyi bagiye batandukanye mugabo hageze ahandi uvuga ngo uyu mwaka nawo burya ni nubwo batari mu bibanza bimwe ariko ekipe ya Tottenham na Chelsea novuga ko bari muri conditions zishaka gusa ugerageje kuraba kuko ni ekipe ya Chelsea nivyo bayitabiye Champions League batahakiri kare ariko muri Premier League nabwo nyene ntivyakunda ko kuko bonye ekipe ya Chelsea hasigaye journée zibiri zonyene ibarizo mu kibanza ca 10 egare ko sezo yabaye mpi. Ni ekipe imenyere nko kuba iba muri zine za mbere muri Big 4 muri Big 6 n'imiburi buri kugira ngo ubone ekipe ya Chelsea ibuze muri Champions League iboneke muri Europa iboneke n'imiburi buri muri Conference League. Izi sezo zibiri zikurikirana ibintu bakoze Chelsea biba no bakorero ni ekipe bisa nkaho yagize sezo itameze neza. Bagiye guhura rero zose ni ekipe no ko zagize ibihe bibi kandi zaragiye ku isoko yigura n'igurisha zikagura ko ndibuka ko Chelsea na ekipe ya Tottenham zagwanira Xavi Simons imbere yuko yinjiye muri ekipe ya Tottenham yaje no mu gihugu cy'Ubwongereza bivuga ko aje muri bavugana na ekipe ya Chelsea biza kurangira yagiye kwa Tottenham Hotspur. Ariko abakinyi bose nabo ko binjije babanda ba Landry Koromowani bazanye yinjira muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Ubona umenga ni ekipe ifise abakinyi beza mugabo byagoranye kugira ngo ekipe ishobore kukuba yogaruka no muri gasura ku murongo geza maka kanya iri kugwanira kudakoroka na ekipe ya West Ham United mu kibanza ca 18. Bivuze ngo ekipe ya Tottenham Hotspur nta kintu na kimwe isabwa ni bimwe twariko turaharwa mu minsi kuri ekipe ya Messagengozi. Ikintu isabwa cyonyine nuko igomba gutsinda inkino zose zisigaye hanyuma ibindi ntihagire kimwibazo. Bivuze ngo iraza kuri match ya Chelsea iraza kuza igomba kuronda n'imiburi y'amanota agera kuri 3 na match ya nyuma bafise bakagomba kugera n'ubundi barondera amanota 3 kuri match mbona bafitanye na ekipe ya Everton bafise ama ekipe bisa nkaho n'ubundi agoye gusinda mugabo ariyo devoir bafise muri rukino. Je kubyo banje bamona ekipe ya Chelsea Tottenham na Everton Tottenham na Everton niyo bakina ku match ya nyuma bakaba bariko bagwana uyu mwanya wa nyuma n'ubango wa 11 ko ekipe ya West Ham nayo ubushobozi bwayo burya subwa abakinyi hanini nivyo harimo abakinyi benshi bari muri iriya ekipe beza mugabo ubwiza bwa West Ham jemba nabona muri Nuno Espirito ko Nuno Espirito ubwiza bwiwe twabonye muri ekipe ya Nottingham Forest. Nottingham yabaye nziza muri seziheze yaremwe na Nuno Espirito. Bivuze ngo niyo mpamvu iyo wumvise West Ham United wikanga wumvise kuri Nuno Espirito ku bintu byose bishaka kuba byoshoboka ekipe akagarukana muri vya bihe byayo byiza. Bivuze ngo je kubyiwanje na makipe birahoye ari mu bihe bishaka gusa ekipe ya Chelsea atamumenyereza ifise kuko bafise MC Fallen nawe atarafatisha nivyo weekend yatsinzwe kandi yanakinye match menga ni nziza mugabo ubona na ekipe ya Chelsea kugeza amaka kanya bisa nka atavyo atabe nini nikiragwanira kandi ugerageje no kurabana conditions zisaba kugira ngo nimiburi buri bisangi baba ya bagatandatu bisa nkaho ari presque impossible canke bisa nkaho bidashoboka. Bivuze ngo je kubyo banje mbamo nabari yakiriye ko
atankino zo ku mugabane w'Uburayi bashobora kuzitabira kuko bari kuba barazitabiriye iyo n'imiburi bari kwitwara igikombe cya FA Cup bakizera ngo tuzogenda muri Europa navyo byabananiye bivuze ngo ni match igoye ariko jema muri akazi kanini gafise equipe ya Tottenham gusumba equipe ya Chelsea. Mbuyamba muri match zitanu ziheruka kuri aya ma equipe yose buriya niho umuntu atangura kuvuga ko equipe iri muri form. Equipe ya Chelsea bafise inota rimwe ko batsinzwe na Manchester City. Yes, ziheruka. Match zitanu ifise amanota nawo. Iraja afise se yakuye. Chelsea ifise rimwe. Batsinzwe na City bitatu, batsindwa na United kimwe, batsindwa na Brighton bitatu, batsindwa na Forest bitatu, banganya na Liverpool kimwe kuri kimwe. Chelsea mu nkino equipe ya Chelsea mu nkino zitanu ifise amanota nemwe. baratsinze muri Premier League. Batsinze Premier League muri Premier League. Muri Premier League barafise. Oya bafise rimwe. Muri Premier League mu nkino zitanu bafise rimwe. Bafise rimwe ryo kunganya na equipe ya Liverpool. Yonyene Premier League yonyene. Ni rimwe ryonye. Urabi inkino zose niho baca bagira amanota agira kurane kuko hariho match batsinze Leeds United muri FA Cup. Turara Premier League kuko Premier League. FA Cup vyaranahetse. Hanyine watsinze Leeds United ntaco kwirata ufise. Ntaco kwirata ufise mu gihe equipe yitwa Spurs bagiye gukina nayo. Iyo ifise amanota agera kuri 8 kuko ubwo baheruka gutsindwa bari batsinzwe na equipe ya Sunderland gitsindo kimwe kubusa ariko nyuma banganya na equipe ya Brighton 2-2 batsinda equipe ya Wolves kimwe kubusa nyuma batsinda equipe ya Aston Villa 2-1 baja kunganya na equipe ya Leeds igitsindo kimwe kuri kimwe. Forme du moment n'ubundi style zerekana ko equipe ya Chelsea ari equipe iciritse imbere equipe ya Tottenham Hotspur. Kubandanya tubona Chelsea mu ishusho yo gutakaza iyi match nivyo vyoza imbere gusumba uko bokora explore bagatsinda equipe ya Tottenham Hotspur. Ya ni match igiye kuba kwa Chelsea toye mukinyi w'umwaka yabaye Joao Pedro, wa kabiri yabaye Enzo, wa gatatu ba Caicedo nivyo. Joao Pedro ariko shaka kuba kinyi match atameze neza. Vraiment hari igihe umuntu ashobora kurenganwa birabaho. Ariko still no mu professionnel kandi nabonye hari we injani prone yagiyemo hariya nibaza ko bazomusubiriza byanse bikunze. Hariho Bekiye zagiye hariya zishaka kumubisira. Ariko Chelsea byanse bikunze iyi season yo kwibagirwa. Tout simplement iyi ni season yo kwibagira kuri Chelsea. Hanyuma bagasetinga ivyabo nibaza kuko ko kwa Chelsea tugiye kubona vuba cyane sezirangira bagasetinga ivyabo namba ari impinduka namba abakinyi binjiramwo namba harabo barekura bakagenda bo barekura bo biranagoye kuko abenshi bafisemwe ama contrat aremereye hano ariko still ugiye kuraba iyi match ni derby mu ishusho yayo yakagombye kuri match ryoshe wumvise Chelsea ya Tottenham ni match aresenzi kuyibuka neza twari makamba jewe na wewe match twari ko turahunja tuja kuyirondera tukuyiraba habamwe gutsinda kimwe kubusa Chelsea itsinda Tottenham kimwe kubusa no mu buzima busanzwe Chelsea niyo biri kumfi itsinda Tottenham burya irayihaza cyane ariko waraba ninda afise impamvu kuko burya umuntu yambwiye ngo hatsinda impamvu ufise impamvu yo kugwanira ko tuyundi ninde ku ruhande rwanje mbona ari Tottenham kubera uravye Tottenham Hotspur iri nyuma ni ya 17 sumba amanota abiri yonyene Tottenham West Ham igaragara ko mu nkino zisigaye biragoye ko yozoca ko Nottingham ariko birashoboka ko itokoroka bisaba yuko urukino omwe irutsinda kandi irarutsinda it's official West Ham izobikorose hanyuma Tottenham izobirokotse no kunganya biratumiza guhumeka gusumba uko yo itsindwi iyi match bikagira Spurs irashaka rimwe Spurs ishatse rimwe gatura Spurs rose nota rimwe Spurs heruka gusinda Spurs rose nota rimwe zoyoheza iraza kubirokotse rose nota rimwe Spurs heruka gusinda Chelsea muri 2022 oya Spurs ntitsinda Chelsea vyo
inozi notari mwizo birokotse kubera ifite ideni ry'ibisindo 6 West Ham ifite ideni ry'ibisindo 22 kwa ngo West Ham niyo yogira gutikika match ya nyuma ntabwo yotsinda bisa n'ivyaheze kuri West Ham vraiment ishobora kuba iri mu yabiri ariko kandi Tottenham mwumve ko aba opponent bagoye Chelsea sinzi ko yoyirekera bose na Everton sinzi ko yoyirekera kuko gukina mu minsi ya nyuma na Everton nayo nyene ishobora kwizera ibibanza bya za Brentford na za Brighton zirimo ziyisumbye amanota 3 still sinzi ko bishobora koroha ariko ese Chelsea gusinda kwayo hari cyo yoronka Chelsea ya Chelsea yego itsinze iraza kubigirira conference ya none ukenewe kuri bo gabayitahukanye umwaka weze kandi byafashije kuba itsinze iracigira 52 itsinda ugatwara conference iracija mu kibanza ca 8 Chelsea itsinze Jenda kubwirega Patrick y'amatamira iracingana na Brentford abafana ba Chelsea je ku ruhande rwanje Chelsea uravye sezo bagize n'umumenyereza mushasha na pre-season nase mwe mubona ko Manchester nivyo uriya mumenyereza w'umwescoro ntashaka kwibuka buya mu bintu bifashije Kariki Robben Hamon so gukina rimwe mu ndwi zibiri so gukina burya uravye effective yarafise uravye yaba kina inkino uzi ko Arsenal isezo inkino yatsinze inkino nyinshi gusumba izo Manchester yakina donc victoire za Arsenal no sezo zirenze Manchester United yakina urumva kibazo ca gatatu muri champion kandi birayifashije kuko uravye ni Manchester wabona ko havuyemwo Casemiro yapfuye ni match ubona ko Bruno Fernandes avunitse nk'ukwezi Manchester boyibona ivyayo Robben Hamon raporo niyo tubona Arsenal Yembo na Chelsea ari equipe kugira ngo yongere gusettinga ibintu vyayo boya gukina conference league nka Chelsea ni cyo kimono kutayi ko nabo barayikeneye nayo bayikeneze mu ikintu kimwe je novuga kuri match man urazi niyo mayira utango muri Afghanistan utagiye kugwana ugiye gukina nuko ako kore equipe ya Chelsea bo bagwana kugira ngo nimiburi burya Chelsea ntibagwanira gusa ngo iryo teka ryo kumva gusa ngo twakinye conference canke nde barakeneye kibanza ciza hanyuma ku ruhande rwa Tottenham Hotspur bo bagwana n'ubuzima bwabo kandi bagize ayo mahirwe bisanga equipe ya West Ham yagaragara nkaho mengigiye kubaka kazi kadasanzwe ibiharuro vyayo bigiye birakwa mu nkino no ngo bagiye barakina muri no miseruka ubwo uravye bakoze ikosa batsindwa na Newcastle noneho batsinzwe na equipe ya Arsenal banatsindwa na equipe ya Brentford aya namakosa West Ham bakoze yabashize muri no risk yo kwisanga ahantu habi inyuma haba hesha canke yabashira muri danje ibakorora mu cicaro ca mbere kandi bagaragara nka equipe ifise mahigwe yo kwikura muri bibanza mu minsi mikenya yari iherutse hanyuma Tottenham Hotspur ni equipe bwa mbere na mbere yatahuye ibihe bibi yaciyemo kandi bagerageza uyu munsi nejo bagwanagwana kugira ngo barabe yuko bokwikura hano hantu bafise abakinyi beza equipe ya Tottenham Hotspur bafise abakinyi beza yuravye novuga ngo squad yabo urasanga amwe mu mazina wakibajije uti mbega ari no ntigyakaba ari mu mazina ahubwo avugwa cyane muri Premier League canke ntigeze kuba ari rimwe iyo uravye ukaraba umukinyi yitwa Bentancur Rodrigo Bentancur iyo uravye Pape Matar Sarr umukinyi atahawe uwo mwanya wo gukinishwa mu nkino zaherutse ndetse Tottenham yagize ico kibazo gikomeye kubera ko amenyereza abatari ko baramwizera cyane Thomas Frank ngira ngo hari byo bapfa ariko kuva yaza n'abamenyereza bashasha baza muri equipe ya Chelsea ubona ngo hari ibintu bishasha bagiye barahindura muri iyi equipe nako ya Tottenham ukabona ngo hari inyubako nshasha ziriko zirakogwa muri Tottenham Hotspur dutangura kubona noneho abakinyi bitwara neza ba Richardson bahabwa umwanya bagakina ndetse nababereye ikintu ciza cyane kuko amaze gufasha mu bitsindo bigiye kuri 28 mu 30 amaze gukina ino equipe muri Premier League no saison ukaraba Mohamed Kudus ni izina ridasanzwe nivyo ritarose umwanya wo gukinishwa kubera imvune zigistandukanye yageragera ariko ubu ritanguye kuzarakina gahoro noneho
bagiye gukina bagarukanye Pape Matari sari babuze mu rukino rwa Leeds United kubera akabazo k'imvune baravuga batereka tumuruhurire byumvikana ngo Tottenham Hotspur ni ekipe muri no minsi igaragara nka ekipe yatanguye gutora umurindi mwiza wo guhangana muri Premier League mu nkino zitanu zeruka uretse iyi match nyene babuze intsinzi bahura na Leeds United match zitatu zikurikirana bari bazitsinze bikura hano hanyuma kandi ukaraba match bagiye gukina uyu munsi nivyo ntibafise Zavi ntibafise Romero ntibafise Kudus ntibafise Wilson Odobe ntibafise Solanke ntibafise none n'umunyezamu yitwa Vicario ibibakura ko amahirwe yo gushobora kurengana imbere ya Chelsea nawe umaze match zigera kuri zitanu ugaragara nk'umugwi wisanze ahantu habi umumenyereza mushasha agomba kugwana kugira ngo n'imiburiburi arokora iryo zina giwe nubwo yosubira muri B canka Jande yagiye atandukanye baze bumve ngo muri Chelsea haraciye umumenyereza n'imiburi yashobora gutsinda match ya Tottenham canke yatsinda match zinga kuko ibiharo ni catastrophe match zitanu nta victoire ukanabona ufise ibitsindo bibiri muri izo match ya ukanganya match imwe nabwo nyene ni catastrophe ku mumenyereza ategeza kugwana kugira ngo arabe yuko yukikura hano hantu anaheshe basi n'imiburi buri kibanza equipe ya Chelsea bazo mwidogira ibindi bariko bavuge ngo vyaranse ko tugira ahantu tugeze ariko umumenyereza wo muri equipe y'abana yadesheje kugira muri Conference League byumvikana ngo ni match za kubikomeye ku mpande zose Chelsea nazo ko bafise Joe Pedro Stevao Giteneze ndetse n'umugabo witwa Jesse Jerry ariko nabonye si equipe mbi iyo tubona Levi yaje Fofana yaje Maro yaje Reece James yaje urabona ngo muri defense ari kintu kiko kirakogwa ndetse twongeye no kubona ko Moises Caicedo yosubira akagerageza gukina mu mupira we no mu kibanza ciwe neza mu gihe abakinyo ba defense bariko bahari bameze neza rero no ngo umwe mu bamenyereza nkunda Nuno Espirito uyu mwaka arakorora bubatse ku mahigwe mbona mwaka arabakorora tu equipe ya Chelsea uyu munsi iratsinda match yabo ya mbere hanyuma Tottenham Hotspur si ibintu birangiye kuko baracafise amahirwe bazokina na equipe yitwa ajya ni Everton muri match ya nyuma barakina na Everton kuri match ya nyuma equipe atakinira ndera muri Premier League ariko yo guhabwa mu abantu mwe kuko ifise abakinyi beza ifise umukino mwiza ibaze Pepe Guardiola nyine ivyo abakore Everton n'abami bo kunganya mbona amahirwe agihari kuri West Ham ariko mu gihe equipe itariko ikura akazi kayo ese bigenda gute kugira ngo umuntu ayiha amahirwe kugira West Ham yizere itsinda nuko Tottenham yotakaza match zose hanyuma nabo bagatsinda match zose niho byashoboka Leeds United mu rukino rwa nyuma rero ivyo navyo biragoye mbona Tottenham Hotspur uyu munsi nyene Chelsea idafise ikindi kintu na kimwe kisamaza igwanira ihomvye abo bakinya ariko yamaze kugarukana beza baba bagomba kuraba yuko burangiza season neza ifise yo mahirwe yo gutsinda equipe itagira Kudus ifise amahirwe yo gutsinda equipe itagira aba bakinyi ba Vicario Cristiano Romero ba Zavi Simons umukinya amaze kubafasha cyane muri nose zafise n'ibiharo byiza kuruta abandi hagati mu kibuga muri equipe ya Tottenham Hotspur amakorosi ya Kudus isha iyo kora muri championship oya baramaze guseta hariyo n'abawumurusha uzubwiza bwa Kudus hariyo n'abawumurusha Kudus yagiye muri equipe mbi yagiye muri equipe mbi aye muri equipe Kudus ni mwiza cyitwa Mavididi muri equipe ya Leicester rega wibuke ko iriya equipe ya Leicester yamanukanye ba Patson Daka none Patson Daka Patson Daka yashitse atsinda bine mu uyu munsi ari muri troisième division mu Bongereza none se reka nkubaze Kudus ni mwiza ngo bakubajije ko Musonga ati ni equipe nk'umuntu wokumva yayigiyemo bavuga ko ari Musonga Tottenham muri gari nka Musonga kwisanga muri biriya bibanza Musonga ati kandi oya ari umuntu agira ibihe bibi Tottenham ni nka Musonga oya Spurs hariya mu Bwongereza Spurs neza Musonga none Spurs ni Rukinzo ahubwo ni Rukinzo none Rega Spurs muri Premier League Musonga tigira consistency kibanza cha kabiri myaka Rega Spurs muri Premier League nuko rega na Tottenham yigeze gustabiliza Big Four yigeze kuja muri Big Four nk'imyaka hakumo nawe iheruka ryari kana Chelsea ntirimo ndetse wonje umbwira ngo nimbi hari gihe umuntu agira Rega Chelsea nyene nimbi uwo mwaka Chelsea simba abo nimbi cyane
ntabwo rero umuntu Chelsea y'umwaka ni mbi. mubi akanya gato oya ama ekipe menshi ariya ku mugabane wa Buraya canke mu Bwongereza muri rusange bagize ikibazo cyuko cyane cyane kuri aya ma ekipe yagiye gukina igikombe cy'isi c'imigwi bisanze abakinyi batigeze bahaga ku kanya ko kuruhuka kugira ngo baze bategure neza championnat. Abakinyi bagira imvune nyinshi nivyo ariko birakora ko ama ekipe menshi wanashima nuko Arsenal yatomboye ikaroko kanyene kaba yasumye neza kandi bigakunda n'abakinyi basubirijwe bagiye muri ico kibuga ugasanga bariko bitwara neza ekipe igahagarara. Andi hoho biragaragara ngo ama ekipe menshi wanashima na Manchester United uravye imvune bagize zikomakomeye muri defense yabo nubwo bongeye bakiruturuva ama ekipe menshi yatasumye abakinyi bari stable abakinyi bashaka gukina ama match menshi ariko arahangayika agira ivyo bibazo. Uje kwa Liverpool, uje kwa Chelsea, uje kwa Tottenham bagize ikibazo cyo kuvunikisha abakinyi benshi vyatuma guhangana kwabo kutaba guhamye neza. Ikintu cace kibura kuri izi ekipe zibi ndavuga Chelsea na Tottenham nuko bo cyo kimwe na za Nottingham Forest baciye bumva ibintu vyose umenga bo bitakubamenyereza baca batangura guhindagura ama projet naho muri Premier League uzuraba ikintu cambera ama equipe adakunze gukora nk'amakosa no gupfa gufata umumenyereza mu maranye sezo zibiri gucumwirukana muri sezo hagati kenshi gashoboka uwo mumenyereza mushashaje arananirwa. Rero bikoranye n'izi mvune Chelsea bakisanga barahindura uyu bazanye uriya bagaca bazana umumenyereza dasanzwe amenyereye iyo Premier League season niyo vyabahere kuko bavuga ngo bagomba bazana umumenyereza asanzwe amenyereye inkino za Premier League kugira ngo bazane iyo stability ariko baza guhita muri Liam Rosenia kuko ari bo bari office muri projet zabo muri Salzburg karaba impinduka gacumuzana muri no pressure usanga bigoye kwa Manchester bobo bagize ico kintu ciza bitorera umumenyereza asanzwe amenyereye iyo equipe cyane kandi aho umwanya wataho habwa kugira ngo ibintu bice bitungana neza yitwa Kobe Maino gacura abatote na Mospazi uyu munsi yavunikije Simon uyu munsi yavunikije Kudusi araja mufajije match zibiri aragiye uyu munsi yavunikishije Pape Matare Sare yavunikije nako ugasanga ivyo bintu ntibikoze ntibifashije equipe kugira ngo ibandanye itwara neza muri championnat ngo ni sezo zabaye fail ku ma equipe yatandukanye na komakomeye muri Premier League ahubwo ikintu banatomboreyeko nukuri higanwa naryo nyene ubwaryo gisanze ubukomezi ryari rifise mu myaka iri imbere nako mu myaka irenganye ryari takaje kuko ahantu bigera umugwi wisanga muri Big ugatakaza match zitanu ugasanga ntiwigeze uva muri ico kibanza ca Big ivyo bintu ndabibonye no mwaka gusa muri Premier League. Ahantu ubona ekipe yagaze imbere ya Big yagaze mu mwanya wa 8 wa ndwi wa gatandatu igatakaza match zine ariko ntiwigere uyisanga mu migwi 12 ndabibonye no mwaka gusa muri Premier League. Rero naho hana ama ekipe yatomboreye ahandi nk'iza Tottenham bivanye na destability zabayemo zakabaye zira hano zamaze gukoroka muri kano kanya. Ngivyo nguko ivya Tottenham Hotspur na Chelsea uyu mugoroba ni match tuzagukurikirana biciye ku mashusho meza cyane ya Canal Plus.